Mwege mwese mwandanya gukurikirana televiziyo Isanganiro ndabaramukije nonga ndabahanikaze murano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugambwe Sahwanya Frodebu umenyesha ko abakenyezi bahohoterwa barenga ibihumbi 12 ku mwaka mu Burundi akaba ari mu kiringo c'imyaka 2 iheze. Uwo mugambwe ukaba wasohoye iryo tangazo kuri wa gatandatu hatangura iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Igisata cyo gukinga ibiza n'isibe ngo kirakwiye kugira itegeko rikigenga muhinga mu bijanye n'ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe. Professeur Sabushimike Jean-Marie abona ko hakenewe umugwi w'abahinga wiga ikibazo c'imyuzurira yamayateye. Nido yano makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa abakenyezi barenga ibihumbi 12 ngo barahohoterwa ku mwaka mu Burundi mu kiringo c'imyaka 2 iheze. Ibitigira bitangwa n'umugambwe Sahwanya Frodebu mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa 25 munyonyo hatangura iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa ku rwego rw'abakenyezi muri mugambwe avuga afatiye ku migenzo isa n'ikingira ikibaba ayo mabikurikire. Leonsi Manariyo. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 umwaka ukurikira w'ibihumbi 2022 ibitigiri vyerekana ko abakenyezi bagera ku bihumbi 12,500 bahohotewe. Muri iki gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2023 ihohoterwa ryarabaye aho mbere vyaduze ku rugero rudasanzwe aho ibitigiri bingana ibihumbi 2,350 n'indwi by'abakenyezi bahohotewe. Mbere muri abo harimwo abakenyezi 11 bishwe. Turavye bino bitigiri turabona ko ibitigiri bigenda biriyongera uko umwaka utashe. Bishimikiye kuri ya mico y'abarundi aho usanga hariho n'imigani ngo niko zubakwa abagore bahohotewe ati ntukabivuge umwana w'umukobwa si umwana. Ivyo byose biratuma vyinjira mu mitwe y'abatari bake ugasanga barabihagarayeko. Umugambwe Sahwanya Frodebu urasaba ushimitse ko abatowe bose kuva hasi gushika hejuru ko bagira urunani rw'intamenwa mu gushengeza inkozi z'ikibi zivugwa ko ayo mahano. Urasaba inzego z'umutekano n'ubutungane ko zokwama na ntadyo zigavye kugira ngo mbese zihane hisunzwe amategeko abafashwe bose mu mabi yo guhohotera umukenyezi n'umwigeme kuva hasi gushika hejuru. Tandukira mu gisata c'ibidukikije ngo harakenewe itegeko rigenga igisata cyo gukinga ibiza n'isibe kugira ngo ibikorwa by'ico gisata bigende neza. Bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Professeur Sabushimike Jean-Marie ashikiriza ko kugira ibibazo c'imyuzurira ikunze kwibonekeza muri zone y'Agatumba kugira gitoregwe umuti hakenewe umugwi w'abahinga wiga ico kibazo. Kuri we kubaka idigi kingira abanyagihugu iracakenewe. Haraciye igihe zone y'Agatumba iterwa n'amazi kandi ayo mazi akabonona ibintu byinshi agasambura amazu agatuma abantu bahunga agatuma abantu bagwara bikazana ubukene n'inzara n'imvu. Nukuri ni ibintu umuntu abona ko bikwiye kwicarirwa kugira ngo haboneke inyishu zirama. Muri izo nyishu zirama kenshi baravuze ko bozana izo no kwita mu Kirundi ayo madige no vuga inyubako zishobora gushigikira inkombe za Rusizi
zikabuza amazi ko yo kwinjira mu makartier ya Gatumba na Kigaramango. Nibaza ko ico tuguma duhanura ivyo bikorwa vyokorwa kugira ngo Gatumba ive muri iyo myuzurira cyo kimwe na za Kigaramango na hajya za Kajaga. Ni cigwa gihambaye gisaba abahinga bateranya inguvu zabo mu bwenge bw'ivyo bize kugira batange inyishu zirama. Hariho amategeko akibuze. Urashobora kubwira umuntu uti imuka bangaha, mugabo yaba wisunga itegeko riguha izo nguvu ntivyitwe kari kumurenganya, aho vyonoroha. Ariko kubera ibiturimwo hariho inyishu zihuta n'ingoga kugira umuntu atabara abantu. Burya abantu bariko baramererwa nabi cyane. Ntushobora kuryama mu bidengera vy'amazi, amashuri ngo yugagwe, hanyuma umuntu ahore. Abo bantu bari mu mazi barakwiye kurondererwa aho baja vyihuta. Mbere ko turangiza n'amakuru dutandukire mu makungu, bitigiri by'abana bagwaye ingwara z'amahaha ngo biguma vyongerekana. Ishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS rikaba ritewe amagenga n'iryo duzwa ry'ibitigiri. Amakuru dukesha televiziyo y'abafaransa TF1 amenyesha ko muga hatari ubundi bwoko bw'ivirisi canke ngo COVID-19. Inkuru ya Sheila Irambona. Des hôpitaux débordés, des patients masqués qui toussent. Ces images nous rappellent les premières heures du Aya makuru amenyesha ko ayo masanamu y'ibitaro vyuzuye abantu bambaye ubufukamunwa ngo yibutsa ibihe vya mbere ikiza ca COVID-19. Ishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu rimenyesha ko ritewe amakenga n'iryo duzwa ry'ibitigiri by'abana bagwaye ingwara zifatira mu mahaha mu Bushinwa. Muga iyo ngwara akaba atari umugera ngo ni bakteri izwi. Amakuru abandanya avuga ko abavyeyi bo mu Bushinwa atampumugenge bafise kuri iyo ngwara yateye. Uno avuga ati iyo ngwara yamayaje uko imyaka 3 canke 4 irangiye. Nyuma yaho COVID ihereye abantu bagumye batembera, iyo ngwara ica isubira kugaruka. No mupfasoni nawe ati kuguma twambaye ubufukamunwa kandi tukikingira. Aya makuru abandanya avuga ko no mu Faransa iyo ngwara yibonekezaho irangwa n'inkorora, umucanwa no kumeneka umutwe. Ngo mu gihugu c'u Faransa hakaba hamaze kuvugwa abantu barenga ibihumbi 2 nkuko ico gicapo kivyerekana. Ngo abantu bagwaye ni benshi ugereranije no mu mwaka uheze. No muganga ati barabonye iduga y'igitigiri c'abana bagwaye ingwara zo mu mahaha batarenza imyaka 15. Ngo muga si ibintu byotuma ducika imvutu. Abandanya avuga ko bakurikirana ibiriko biraba mu Bushinwa, ngo ivyo birakenewe bakwitije agatima ku vyabaye mu 2020. Ivyo birakwiye ko abantu bamera amagabo. Aya makuru arangiza avuga ko vyari bikwiye ko abantu bamera amagabo kubera ngo umuti wakoreshejwe ico gihe cikiza ca COVID-19 utariko urakiza abagwaye mu Bushinwa. Ivyo bikaba vyatewe ngo nuko abasoda b'imibiri batariko barakora neza kubera bikingiye cane igihe ca COVID-19. protégés de toutes sortes de virus et autres bactéries. Ni hano duciye turangiriza n'amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwege mwese mwayakurikiranye.